bamfate batangura kumfata ngo bambohe dutangura kurwana bana hasi nanjye ndabiyama bakankubita amakofi nanjye natora amabuye kubera hariho amabuye nkabatera umwe ndamuteye uwundi agaca afata turagwana nyine birakomera turagwana umwe acaza kumanyina nkubita hariho ibintu umengo ni imigoro bari bafise rero kankubita umwe mwiranye inyuma undi nyine kankubita yamfashe cafata umwe ndamufatanye n'ipantaro ndayikwega rimwe na rimwe imyenda yarafise ibintu vy'amakarate mu mufuko bica birakorokera hasi bikorotse hasi simbene nkomye induru bari bafunze n'umuntu bafunze umuntu wa hejuru muri etaje kubera inzu y'iwacu igeretse kabiri hejuru baca rero babibonye muri hejuru baca baratelefona rero abatelefone baca barasohoka bose baca abagabo baca baraja none nyokobuja bamaze kubona ivyabaye ntibahamagaye igipolisi mpore kabisa wihangane ndumva ikararira kombure nyine kubera birababaje ibintu mushikiye ariko ikintu gisumba byose Imana yakuzigamye urumva nubwo bagomba kuja gufata ku nguvu ntibagufashe iki ni ikintu navuga ngo ciza cyane kuko urumva ko abandi bama bafata ku nguvu bakabagirana nabi hari umuvuze muri Ethiopia byabaye kurumva ko wewe bitagenze neza rero Imana ko yagukingiye ushima Imana sivyo uzokira Shokira Imana ko yamutabaye nihangana umugenzi wanje nayo ubundi Imana niyo kudukingira mugisha no kuri uduhanurire mbega bavuze ngo bahene kati amvo yabaye nkuko yagiye gutazibara mama yagiye gutazibara ahora n'abagabo babiri abagabo babiri rero bari bafise imodoka ku ruhande agitazibara nkuko tumenyereye tugenda tugashira mu bidobo biba bihagaze ku irembo uwo mukobwa yashizeyo ahubwo baza kumufata amaboko abona birakomeye umukobwa barasangiye kumurebura agira ati ni bya bintu hatari byo kubona umuntu yirabura bakibaza babonye ikindi kintu umukobwa abona umwe aramuciye inyuma amufashe amaguru undi arateruye acamo nawe baranyarana umukobwa arabarusha inguvu kandi mbere abarundi twubawe kuko nta kintu cyo cyose cyo twuririraho ubona umukobwa anyara abagabo babiri akabananira ko bamwinjiza mu modoka umwe aza gufunga kabisa twubawe umwe aza gufata umunwa abonye rero uwundi abonye umukobwa afise inguvu umugabo umwe yaciye afata inkoni yari mu modoka arakubita uwundi akubita ingumu zo mu maso urabona ko mu maso yavyimbye urumva nyamba bakubita mu maso kugira ngo atubwenge urabona ko basotera mu gihimba cyo mu mutwe urabona ukungene yabaye nukuri ndasaba bene wacu barino ndasaba abamama barino basha bantu muja gutazibara muhakanire abamama banyu gutazibara mw'ijoro nyamba yuzuye tereka ngaho ishaka bintu kuzokoropa amuze gutazibara ku murango hoho nibaze yuko umenga basi hoho biranatuma erega nawe tubona hakaka amatara yakaka ari ukuntu uza gutazibara hose hatabona bikinga muri izi modoka zabo urabona ko haba haparitse amamodoka umenya ati iki kintu kivuye he no kuri abarizo tunadutangira impanuro munamusengera uwo mukobwa n'umugenzi aha byase ko nsinzira mudutabarize unaduhere n'impanuro abagenzi bacu none bino bintu byabaye umunsi nyine kwiri tariki 16 z'ukwa kane 2025
bibaye bunyene isaha yari 3:00 hejuru ubu nyene tuvugana ndakurondeye mbere nibaza ko yakubiswe na mabuja wiwe ariko mabuja wiwe siwe yamukubise kuko nabo bantu bahataye ibipapuro ariko arambwira ubu nyene tuvugana yuko bariko barasoma nyene no kwa muganga abantu benshi nyene bagize n'ubwoba eko mudutabarize rero umuvyeyi wacu nama mbona utabara abagowa baremerewe bibaye na ngombwa ndakurondera kuko birashobora kumukomerekana naguhaye na audio ibikunda akavuga eko mudutabarize kabisa mundabire vrema akakabiko muri iki gihugu ego ni vyiza ko tuja guca amahera ariko leta y'u Burundi nirabikurikirana bakobwa irungika hanze naye mbonye ko n'akatale batwemereye kandi ni vyiza kuba kuri bene wacu na twebwe kuko turagira aho twishikanye ariko nibarabe baze baratugarukira badukurikirane tuma ngo tubafise ama ambassade yimwe no kuri je nta ambassade ndikera mbona ahubwo novuga yuko abanyene ahubwo ambassade ubu dufise ni Mugisha wacu frem kuko ubwo wese aca kwa Mugisha kandi n'ukuri tukavuga ati mane ikurambishe Mugisha je nabambona bo watabarije nje mu misiza nari kukurondera ariko nabonye nanje naciye ngangura nyene bica biraturura erega Amina aha kuri cene kwishene burya Daniel Mugisha usibye ko tubatabariza hariho n'ibintu tubabwira bijya biganiro nza nkora n'abantu bakababwira ati wigenze uku bijya birahambaye cyane je nabonye umukobwa yambaye manoro natoye na like yawe ndariha umukobwa yaraje mushasha Mugisha tanameze basi indwi zibiri atangura kumbwira boss we kagira mufate ku nguvu ngashaka kumwambika impeta namubwira ashaka nukuri kwimana ndamubwira ati kandi rero ari kure kubera agenda muri Riyadh nawe kuva Riyadh gushika hana akorera yarafashe indege acafata n'imeri ndamubwira reka ndaguhera iki ya Mugisha izoguha impanuro izagufasha ubunye bikoranye izaguha nimero za Mugisha gutabarira nawe kwizera office yoyo irindiriye kumara amezi 3 none mugo ntiyamufasha wa mugenzi wawe yinjiye kagomba kuvuga ngira byo kunda alo urashobora kuvuga witwa nde Eve vyagenze gute gasha turaza iyo nkuru yaka dutera uwo mugenzi wawe dutera hanyuma mugabo banze umbwira uko vyagenze kubera ko ibintu vyagushikiye biteye ubwoba nagiye gutiyarara ahantu kubera ahantu tuba hari amazu atandukanye kandi yarara turita kure rero mabuja yari yarambwiye yuko bino bakunda kubafata abakozi bakabatwara bafata ku ngufu aba bagaca bambwira bakabagarukana rero je maze kugenda ubwa mbere naragiye gutiyarara mpura n'umugabo uyu mugabo rero agomba kumfata ariko ukuntu rero yanje inyuma naciye nkati korosi nzunguruka kijya kintu dutamwe yarara hanyuma ncarera niruka nsubira mu rupangu kubera urupangu turinda gufyonda hejuru kugira portail yururuke hasi rero akagomba kwinjira mugamba nafyonze canera niruka mu nzu cyandabwira mabuje ndaye mubwiye cyambwira ati ntuzosubira gutiyarara hanze aho hanze niko bameze rero kubera umwana twahora tujana yari yagiye gukina umupira wo ku mugoroba yaracambwira ati yarara ntirirara mu nzu tuhava ari nuka nabi mu nzu ugenda urite hanze
ndayijyanye ndagurura porotaye kubera porotaye iravuga cyane. hama rero ndagira ndugurura porotaye, nuguruye porotaye mbona imodoka ihagaze impande nyine y'ibiti biri impande y'urupangu. kijya ngo mbandanya kubera ko nta matara ahari basabonesha mu ibarabara. hama rero ndagenda ndataye yarara abagabo baje kumfata batangura kumfata ngo bambohe, dutangura kurwana bana hasi, nanjye ndabiyama bakankubita amakofe, nanjye natora amabuye kubera hariho amabuye nkabatera, umwe ndamuteye uwundi agaca afata. turagwana nyine birakomera, turagwana umwe acaza kumanyina nkubita. hariho ibintu umengo ni imigoro bari bafise. rero kankubita umwe mwiranye inyuma, undi nyine kankubita yamfashe, cafata umwe ndamufatanye n'ipantaro ndayikwega rimwe na rimwe. imyenda yarafise ibintu vy'amakarate mu mufuko bica birakorokera hasi. bikorotse hasi sinzi ingene nkomye induru, bari bafunze n'umuntu, bafunze umuntu wa hejuru muri etaje kubera inzu y'iwacu igeretse kabiri hejuru. baca rero babibonye muri hejuru, baca baratelefona, rero abatelefone baca araza, baca barasohoka bose, baca abagabo baca baraja mu modoka, baca baragenda. kubera ko nari narushe ukuntu bankubise n'ukuntu twaguma nyine turwana, nyine ntangura guhema nyine mpezagirika nyine biranka ko nsubira no guhema kubera baniga bakamboha umunwa kugira simvuge, bagomba kunyuriza mu modoka. nanjye turagwana, impuzu nyine ziratabagurika, niko nanjye nyine nabafashe amapantaro, impuzu nyine zabo nyine nanjye kubera ko navuga ati n'ubundi yari ugupfa napfuye. turagwana nyine impuzu nyine barazitabura, nanjye nkabafata amapantaro banta hariya, bagomba kunkwegera mu modoka nkabiyama kubera hanze hariyo ibintu nyine by'imicanga, amabuye. icyo nabona nicyo nyine nabakubita nkiruka, bakaguma nyine basi nyine kubera hari kure kugira ngo shikire urupangu, ninjire mu rupangu kigambana ikibazo ku buryo kuko nari narushe. baragiye baranjyana kwa muganga, maze kunjyana kwa muganga baramvura, amaze kumvura rero mabuja yavuze ati ibintu byabo bafashe, ibintu byakorotse by'amakarite, bavuze ati ntibishobora guherera ngaho, uko bigenda kose arabikurikira. niba amakarite yakorotse icyo cyonyine bibaye ko umugenzi wa mabuja wewe aheruka gutaha, bamugize nko kurumva baramutwaye, hanyuma baramufata ku nguvu, bamaze kumufata ku nguvu baca bongera bamworeza imodoka, bongera bamugarukana hahandi. hanyuma rero aje kwisigura kwa mabuja acamubwira ati none tubigenze gute? baca bamujyana kwa muganga, haheze indwi basanga afise inda, baca bamurungika iwabo muri Ethiopia. yaratashe ataha niyo nda. kubera ko mabuja yahora abimbwira akambwira ati uze wicunge, uno musi rero ukuntu byagenze akanubika guti yarara mw'ijoro nicyo kibazo. rero nkavuga ati jewe n'ubundi nubwo bantwara nizangorane nyene bagiye kungirira nabi, nze ntware inyamada nkuyino, ikibazo bingana ikibazo. navuga ati reka ngwane shake je mugabo gutwara inda nkuyino n'ikindi kibazo n'ikintu basi kibazo yabaje. wabaye intwari. ariko n'Imana yahabaye, bagomba kunyuriza rero iyo modoka ngo bantware,
twagwanye birakomera hasi nyene navuze ati aha ndihevye nimba batuma banyice bantwara ariko ndikiziga jewe nta kuntu banyeretse imodoka ndi umuntu muzima yego umwe yanafata umwe nawe akaza kunkubita nafata uyundi nawe akaza kunkubita nkabatera imicanga mu maso mbirutse aho undi yaba yantangiriye canke bakankubita nyakintu c'imigozi bari bafise yo sinavuga n'ingene nabivuga nimba bavyitanguki ndabizi n'indembo vya bindi vy'ibisinga ugiye kwiruka rero bakagikukubita mu mugongo basi wumva n'ubwenge buragiye yego kabisa yo nukuri n'ibintu nagiye irankomeza nkava hasi basi bakankwega amaguru impuzu basi nari nambaye zose batabaguye nimishambara nyene hari ukuntu bakafata bakankubita amagufa yo mu maso ihangane Nkoresha ihangane mpore Imana yakumpaye izodushikana mu Burundi amaho mpore kudapfuye nuko yo nihatari mu bwisha nihatari none nyoko buja bamaze kubona ivyabaye ntibahamagaye igipolisi mpore kabisa wihangane ndumva ikararira kombure nyine kubera birababaje ibintu mushikiye ariko ikintu gisumba byose Imana yakuzigamye urumva nubwo bagomba kuja gufata ku nguvu ntibagufashe iki ni ikintu navuga ngo ciza cyane kuko urumva ko abandi bama bafata ku nguvu bakabagirana nabi hari umuvuze muri Ethiopia vyabaye kurumva ko wewe bitagenze neza rero Imana ko yagukingiye ushima Imana sivyo uzokira Zokira Imana ko yamutabaye nihangana umugenzi wanje nayo ubundi Imana niyo kudukingira mugisha no kuri uduhanurire mbega bavuze ngo baheye mwikati ubahehe kugira ngo abantu baba ngaho bace bahamenya sindiko ndakumva ubahehe jewe si muri Riyade kandi ahantu nkorera si muri Riyadi kandi si muri inde si muri Riyade kandi si muri Maka numva ngo bahita muri Mutaifa okay ubwo nk'abantu bari ngaho bacahumva rero none aho hari nka sangapi mbega kugira ngo twumve amasaha neza aho bakugirira ivyo bintu vyose hari igihe cy'isaha zingahe hariko agasizere bwari bwazimanganye sizere z'umugoroba butaragera na saa moya na saa mbiri yego hari sizere yo pole sana kweli hari sizere uwo munsi ho hari ku murango basi ahantu kubera ko hari ibintu vy'ibirega n'amazi ariyo hari ibiti usohotse hanze hari ibiti hariho amapangu usanga nta mazi arimwo imodoka usanga zihagaze hanze mw'ivyo biti urumva ntiwoshobora kumenya ati iyo modoka ni iy'umuntu canke si iy'umuntu none ubu bizoca biza biragenda gute uzosubira kuja kutazibara bizogenda gute abazoza barabitwara abagabo boroye birya vya hasi birya bikama niki indogoba birya bimeze ingamiya ingamiya
Mm. nibo bazoza bararimena Mm. ndarishira imbere y'umuryango Mm. amabaza kuritura Mm. ariko mugabo nawe iyo wari kwankiranye uko ariko mugabo ntugire ngo ndiko ndagucako kubera ko we n'ivyago urumva aho wari kwankiranye uko buja kuza gusesa iyarara kubera yuko urumva yarakubwiye ko bafatana ku nguvu ko umwana wiwe atariho yarari akubwiye ngo sohoka kuko bajya urazi ko batabakunda wari kumwankira ukavuga ati we wambwiye ko bafata abantu ku nguvu kuko nk'iyo ibi biza gushikira wabanje kumwankira wari kuronka ico mwagiriza mugabo urumva niba babwiye ngo sohoka ucuremera urumva yuko nyene ni bya bindi bivuga ati serupfu yaje semiti ntaza ariko Imana ishimwe nibaza ko ataraba gukubise batagufasha ku nguvu wanyumvise nanjye ndakubwira ati burya jewe mwino minsi maze iminsi mpura n'ibibazo byinshi byari inzoka yinjiye mu nzu tutavyiza usanga ifise umunwa anga yicara imisoro ifise umunwa kama bayita cobra urayizi yarinjiye mu nzu maze kwinjira mu nzu bose bariruka ndahasigaje nyuma ndabura iyo nja niyonja barugara imiryango yose iyo nzoka yaranteye n'ubwoba hamwe na je mvugana burya ndahi kuyica sohora hanze siniryo joro nawe ntaryamye umutwe takaye akantu karakaze sinakumvise neza subiramwo ndavyumve neza ati inzoka yarinjiye mu nzu mwene mwimeze nka cobra ni cobra yarinjiye mu nzu bigenda gute je evevuga je arabimbiye reka bivuge twumva uko byagenze vuga eve Hato byagenze gute tubwire wowe yarabikubwiye we tubwire uko byagenze urumva iyo nzoka yitwa cobra urumva yuko yinjiye mu nzu ikinjira mu nzu bose baca bariruka inzugi barabobeza bamusiga mu nzu wenyene arahigiye aja arabura bashaki muje none sinzi aba bantu babizi ko atari abantu ari bidayimoni tuvuga ati ni bidayimoni kubera ukuntu bameze umwanya umwe umenga n'abantu bazima uwundi munota ukamenga n'abantu b'abadayimoni je novuga ko abadayimoni ibisha bigenda gute hama iyo nzu bose urumva ko bagiye n'abana babo barabatora baca barugara inzu bamaze kugara inzu yaratoye inkoni ako kayoka arakica kuko ntiyari kuronka hasimbira kuko iyo nzoka yitwa cobra ikurira ubwo nyene ucupa navuge nabandanye imenga yaje hama ubwo nyene tuvugana ipfuye namba babimenye hama rero bamaze kugara erega ntiyari bamaze kugara imiryango aho naciye ngira niho naciye iyo nzoka ntora urya muhini wa mokinisa kajaga mokinisa gatoya ca ndayikubita igasimba ndayikubita mpaka ndayica kubera
maze kuyica ndayisohora hanze burya baje nayishe baca batangura ngo mu nzu hariyo amagi ngo yaje kurikira amagi hambere bimaze kugenda uko niho naci nje ngaho ndihoramira ndavuga ati none mvuga iki tanshura gutelefona biwabo arababwira kubera ko ukuntu yinjiye umwana yari muri yose arabanje ndamuterura kwanza ndamwirukana mu cyumba ndamubwira ati genda bunzeka turayiga iyo yarengeye tuyibona kumbe yagiye munsi ya kagakubise usa gatoya ndakabyuye ndayibona yayicaye ndamubwira ati se nguye bose birukiye rimwe abana si umugabo bose bakubitiye imiryango rimwe no munsi barazibira aca ngira noca nsohoka nanjye noca njaniye ntabwo nagwanye kandi ayica na amahera kubera ngo urya ngo uriye mu mwana ngo umwana ari gucapfa ngo wakoze ku ndogo mwana amahera bavuga 40 no baciye guha amahera bamuhaye 40 30 y'amanyara kubera wayishe sindi ndamubwira ati ngo turakoze irarangiye magana kubwiye n'iryo joro naraye ntaryamye naraye unango ndumuva ubwenge bwagiye mu mutwe numva umengo basi nahenzwe ibintu nyine nk'ibyo nyine bwari ubwoba jewe sinzi ari byo gusa amaze kumva guma avuga kubera irya nzoka naho numva ati umuntu ariye nta basi nyine acapfa tumabwira abiwabo ngo inzoka yitwa ko yinjiye mu nzu kunuko ndavuga ati mana none no munsi naho navuze ati basi nyine nkeka ari Imana kweri yahankuye kuko ibintu nahuye nabyo hariho abantu abavuze ko hariho amazu ngaho batunzemo ibiyoka bakoresha mu bintu by'imizimu yabo sinibaza yuko iyo nzoka wishe byo bifitanye isano kuko hariho ngo uwigeze gushaka kwica inzoka baramwankira hariho n'ababa mu nzu ngo harimwo inzoka mugabo inyanzoka simwe nizo za cobra n'ibya biyoka binini bindi bidafise ubumara hari ibiyoka bidafise ubumara batunga mu mazu binini niyo cyo kujya tangorane mbere kitanajyana kibana n'abantu usanga babigize ibimana byabo oya jewe rero ukuntu narayibonye igikoni wowe mariza ubona ameze neza vraiment uri kuvuga ngo ukuntu yinjiye mu gikoni yinjiye gute yinjiye mu gikoni yibona rero ukuntu yagiye kwitera yo kuse basi nkumva yinjiye mu gikoni yibona ndoga ngo yinjiye mu cyaro nabyo ngiye saro ati yinjiye mu gikoni yibona mbo
amarizo arase mu bwisha mureka ruhuka avuye kwa muganga arakoze kutuganiriza ahubwo ariko we yabihubwiye byose urumva nyine n'ibyo numva ko yinjiye mu gikoni yibona hanyuma aca barayitinya bariruka amaze kuyihisha je arambwira ati sandi nsabira iduwa numva merewe nabi cane basi ntigeze wamarazo yawe yanse reka ntacu Evena amarizo we yanse burundu nanone mvuge ntaco je amaze kubona iyo nzoka yarabingiye kabisa arambwira nk'umugenzi wiwe tuyaga kuko uje tuyaga saa sita mu gatondo mw'ijoro tisengera jewe mpejeje kwica inzoka ariko mpejeje kuyica ubwo nyene banyugaranye bose baragenda bandi ndavuga ati ko bavuze ngirajyana ikuriye jiti reka ntinde nk'umurundi kazi nyene yayice aca ayica amaze kuyica ubwenge bwamujyanye arambwira nukuri nsengera ndaguhaye audio yanyandikiye nuko ngira naba nazifuza navuze ati mana genda gowe nukuri azohava nk'abandi buko nyene tuma tubona bapfa nayo ubundi mu dusengere kabisa amahanga n'amahanga kabisa hariho wishe inzoka baca bamucura ubwo nyene vyihuse benshi bama babipfutse kabisa mutoyi wanje niwe yamambwira none ugasaba ngo uraje ngaho ugasara nyene ngo kuna mu gasenga sigenda senga sinone kwero urasenga n'aba bantu ubugome ndababonye ngo uzoronka ijoro sinone abo bantu turatandukanye nuko sha ikindi nacyo mbukisha nukuri mu dusengere jewe nkora mu muryango urimo abakozi 8 urumva 8 ariko muri abo bakozi 8 harimo abaganda 2 aba Ethiopia aba Philippines aba Indonesia aba Bangladesh urumva ko twese twama duhurira kwa banyina wabo kubera je nkora Riyadh tumaze kuva Riyadh nkaja i Madina ndakubwiye nukuri abantu nabonye bafata nabi muri Aziya ya Saudi ndatinga Imana n'abarundi nukuri kuko ego nukuri ndakubwiye abo bakozi bose amadukorana tugakorana nyine ni kuvuga yuko twebwe tukora muri turabarundi babiri aba Ethiopia twafise umumama twamaduhurirako akara cyane njera nahasanze n'abakozi bangahe bose bigiye abarundi baradusuzugura bakadusuzugura umenga ni turabana nagira ndakubwire ko muri abo bakozi iyo nzu twama tujya gutembera urumva ko ikoramwo Murundi uwo Murundi ataraza byari bimeze neza kubera ari je nayo Murundi jenyene ibiki n'ibiki aba Ethiopia abandi ba Ethiopia kandi aba Ethiopia no barakundana ariko ndakubwira ubu ngiyeyo nitwe twambara izi mpuzu z'abashagara gusa abandi bambaye ikanzu nziza telefone yiwanje nkijaye kubera duhurirayo n'abaganda hariho n'umunigeria duhura wewe yamubwije kuri mu Congereza aramubwira ati ndi umushagara ariko jewe ndi umushagara ariko ndafise agaciro mp'agaciro utamaye agaciro njana kuri ofisi amubwira nyine twumva twitwe kwa barundi dufise ubwo umenga sinzi sawa ni kuvuga ego kabisa n'ubu uwo mu Nigeria nk'ubu ndazi turi mu gusubira mugisha nze nkora ikiganiro turi kumwe n'abo bakozi bumviriza baravuga ati mwebwe muri bijuju abarundi muzama mwagawe n'aba barabu niko bimeze ariko telefone yiwanje ngiye muri uwo muhana duhuriramo n'abo bakozi bambwiye ati fone yiwawe sikamuhira none ko wamaze kubona ko hari wabigize bigakunda kubera ko wewe uyemera mugisha nje navuga kabera cyarabugenda maze gukimenya nje naravutse telefone umunsi umwe ndayitwara nkuko nyene
bisanzwe nyene mvuga ati nanje ngira nihagarare munyuma narihagaze ko mugisha munyuma narabwiye mabuja wanje nabwira kubera dukorana n'uwo mukobwa nyene w'umurundi akora mu nzu kwa nyina wa mabuja urumva yaramutuka nk'ubu uwo mukozi w'umurundi yakoze ikosa nanje yacize akantuka urumva nkacambaza ba Ethiopia mwe bimeze gute ngaho muri iyo family yacu twe tumeze neza twe turagoye mu dusenge bagaca batubwira ati umviriza rero wewe ufate mabuja yawe umubwire ukuntu nawe ufate mabuja wawe umubwire ukuntu erega numvise wa mukozi ambwiye ngo Sandi mabuja yambwiye unukuri ngo tubaba barengo ntibazosubira ukumbe nawe mwavuganye na nyokoboze tije namushwaniye ndamwereka yuko ndumurondekazi ndamubwira ati ubu nyene ntaburi certificate nigire i Burundi abavuga ati arabura n'ivyo avuga abamabuja rero ibintu nibisiko nukuri mu dusenge abantu turino twubaho hanyuma bigenda gute mbarira nshaka numve nyine ukuntu byabandanije jewe urumva abakobwa ico nabonye iyaziye muri ntuza ya Saudi abakozi b'abarundi baratugaye nene umva ko dukorana turi abakozi benshi muganda kubwiye muri abo bakozi bose bagaya abarundi none kubera iki nkaho none ntuvyumva yuko abandi ivyo bagira nawe wamaze kubibona uca ubikora abarundi dupana ubwoba kuko umuganda ugiye kukamubwira ati nakubwira ati ariko abarundi dupana ubwoba none ko tubigisha hano ko tunabigisha mu by'ukuri kwisheni kubera iki mutabikora mugisha nagira ndakubwire ko je ntanguye gutimbuka murabona umwaka agenda wo kwijije yego ndakubwiye ko ngiye gutimbuka ubu nyene ngiye kuri YouTube yawe kandi YouTube yawe nayigiye ego kabisa nukuri Imana ishimwe vre je ndashimira Imana nje isheni yawe maze kuyiha abantu bashika 8 yego ndababwira ati winjire n'umuvyeyi wanje naye muhaye papa ndabira amagogo tukore wini aravuga ati nukuza turabasengera je ngiye gutimbuka kubera ngiye kuri isheni yawe ndakubwiye ubutima bujaje ubona nkanga ukumva ivyo abandi bavuga ati jewe anteye ubwoba ndabigira uku nuko nyene uziko yabonye nanje uko mvuga ubu nanje anyubaha cane gose yampaye umuceri urumva umuceri umaze imisi ibiri mu twiko nawe arabize ukungene azana nkinge abana biwe agaca banka umuceri watetse byo uri ngaho yego hariho rero inko inyama twotsa mu gafuru karaho ushiramwo ahantu haraho twotsa ifiriti yego ibaze umuceri ugaragara niyo firiti acama ngo ninge ndatinya Imana naciye ntora isafuriya ca ndafata intuze ino bazitwa morofiya yego isombe ndashira kuzisome ndateka ndashiramwo tungurusumu nyene kumwe bimeze Burundi original hari Burundi ko dushiramwo amamesa yego ino niho twashizemwo amafoto yego acarati usandri ngoreshi hadahe ngorihiri ngoriha nibiki biriko biranuka igendetse isombe hozo no muceri ngo mashallah nanje ti mashallah alhamdulillah chanda chako ndidoga namubwira ati ego kabisa mugisha simbeshe wallahi ndatinya Imana simbeshe naciye nzako caramubwira ati madam mu Burundi hari inge habuze amafaranga gusa urabona ibi byose hamuteka ibirayi bibiri tukabige turi abantu 5-6 mu Burundi turateka tukarya tije nagwaye estoma kubera uri kurangaburira nkuko tubure guhera isano y'umunota jewe nzoza ndateka ingange acabira boss ndishimye mugica sindiko ndakubesha wallahi jewe inzu nkoramo ahantu hatari kamera gusa hane mu cumbi wanje umva mu cumbi wanje gusa nukuri ndakubwije ukuri no mu gikoni hariyo kamera naratetse ndarya akazaza mu gikoni avuga ngo haranuka ndavuga ati ni hanuke biragusha nariye nahaje mwijoro mana nuko uzaduhasubira yo kwihangana kuko iki gihugu umuntu atarakiza nkavuga ngo kiroroje mugisha
yaciye abwira bosi aca uwo mumabuja aca telefona ndakubwiye aba bantu bafise n'urusaku yaciye atelefona kwa nyina wiwe nyene hakora umurundi ngo wa mukozi yaganguye ego aca mubwira ngo sigaye nteka ngo nkarya umukozi akora ati nabimbwiye casimbira ku telefone mugisha je negenda kubwire kwirayidi naramututse ndamutuka mu audio ndanatransfera bagenda timumvirize iyo audio namwandikiye mugisha je ndumumizirima kandi wallahi je ndakwijidini kuko ndazi Qur'ani ndasenga gatanu ku munsi ndazi idini carico acafata impuzu izingene baduha i Burundi baziha abantu bari mu mpimba ego acafata impuzu ngo je ngo tora ngo izi nizo zambara ngeje naciye mfata ikanzu yiwanje nako i Burundi ifise umujitandira ncanda yambara mugisha niyo bazuwa mu Burundi nagiye nambaye neza kubera iki YouTube yiwawe cyane gose ego kabisa Imana ishimwe iki nicyo kintu mbashaka kumva ku busanzwe nje navuze ati ngira nambara ikanzu akaza kuvuga vyovyo cyansimba ku phone telefone office cyamure mugisi ndabire no munsi w'iramazane nimo ndabire abantu hamango niho hantu hambere hari idini rya Kisilamu bambika umumizirima nkuko yego ubu mabuja wanje abanyubaha ndanyubaha yego basi nyene ntangaya nyene nkakurya murubaha ngiti ngo ngina umunsi naho rero yaraharaye kuvuga ngo ngurano je noga mu gatondo ngo kamwijo ndamubaza madam je noga buri munsi mu gatondo no mwijo wewe woga rimwe mu ndu ninde yoba nuga itwarete genda zikoropa cyambure muraja muri toilette ntimumanura amazi yarabuze icavuga yarabuze icavuga kuko baraja muri toilette ntibamanura amazi bakumva inzira nuze ngo umukozi aranuka none izi ntahe muzana ngaha nizo je mba nshaka kandi zirafasha n'abandi nukuri Imana iguhezagire vraiment nukuri je nagira ndakubarire ndashinze nahe abantu bataja kuri YouTube yaba abakozi bariko baraza yaba bakina ivyo bihugu bariko baruguru basimbe kuri YouTube nukuri je n'ubwa mbere ndaguhamagaye bazohakura impanuro bazohakura gutimbuka ino kwa Mwarabu babe nyene nk'ibikoko nk'uko nabari ibikoko kuko jewe iyo nza kuja kuri YouTube ubwa mbere ndakubwiye je sinari kwigera ntinya Mwarabu erega ubu tuvuga ntayigeje bose yamemvye 900 yahora amemba 805 ego kwarira hiyo nizina gimana wallahi nababwiye n'abagenzi banje tibagenzi ejo twarashwanye na mabuja yambwiye ngo natetse isombe ego none bukeye bose aramemvye 900 yabonye ko wagazwe Imana ishimwe bra mugisha Imana iguhezagire umuntu nuko umuvyeyi wawe je nawe nakwandikiye kuri YouTube nanditse ati je ndi mushikawe nzoza gukura musahane ndi je nuko ingozi yego je ikiganiro cyawe cyose nikincika kuko ebana carankomeje ego kabisa nukuri jewe ibintu nkira izi ntahe rero nubureka mu kurangiza mbwira abantu badukurikiye umuntu wese afise témoignage canke intahe ashobora kubwira abantu canke uko abantu bobaho ni muze murabivuga kuko abaje nka kwisheni uwo bizonanira gukurikiza nakazi kiwe azoguma asuzugurwa ngo uzorinda akabikora nkuko we wabikoze none ko atagukubita jewe nankubita jewe narabana mugisha nagenda kubwira aba bantu bimama we nukuri mugisha agenda afise umumama kandi bikankundira yuko nzomurongo umunsi umwe nazi nzoca kuri we wazorarara telefone Imana iri mwijuru nukuri je nagira ndakubwire nkishikino naje nyene mfise uko bwinshi kubera nari nararushe na depoje muri ayo ma office ibaze passport yanje yari maze imyaka 4 n'igice vyanka bajino bagasafira nanje ntarasafira bakubaka amazu bakaza bakubaka amazu ubona
ego jene natanguye kudepoza muri corona itaraba none maze umwaka umwe muri Saudiya kandi je sinzotebayo kuko ni igihugu kiri mu muriro ni kuvuga yuko jewe iyo nja kuri YouTube yawe n'uwo mugore yatugize ivyo bintu twebwe abarundi kandi ubu yaradukenyeye nk'ubu basi twovuga ati twiyongeze mugisha ntiyosubira kudukandagira ndabwira abarundi kazi aho bari niba bakorana n'abandi bakozi bashaka baze bamenyuze katari bo bagaya ego nukuri kw'Imana ndanezerewe cyane gose n'iki kiganiro Samblage urumva ego vrema kweri muze murakomeza mubwira abandi bantu edayeri umve urasubira ufate audio witonde urumva ugire témoignage yawe idacanze n'iyintuze y'uwo mugenzi wacu yakara ko bitwa kuko urumva ibi hari abantu badakurikira ikiganiro cyose nukuri urafata nk'iminota 5-10 uze ugire iyo témoignage iyo video iyo audio zo yimpe nze ndayishire ko nyine nze vuga ko ari intahe y'ukuntu yigisha ukuntu abantu bobaho muri Saudiya ukuntu wowe vyahindutse n'ukuntu vyari bimeze iyi témoignage ndayigusavye vraiment nze ndayishire ko igice gitoya cihariye nukuri ejo mu gatondo nzayigukorera yose nawe n'ukungende tweko twahanurana n'uwo mukobwa ego mabuje biba mu cyako amusunuza ego nawe agasunuriza nk'iyo mugisha najyana kubwire ko yagize n'inziko arakora video atambaye baze n'ukuri vre atambaye yambaye akantu nyene basigafuka amabere aranamurungikira namwereka ko atamuza aramukuriye ahubwo bukeye mugisha ino turahura n'ibibazo ibaze uwo mukobwa nyene ndiko ndakubwira mu Ramazani yakoze serumu yayimanitse hejuru ari ahantu bamucomekeye agasumane arayimanika aroza ivyombo wallahi none Ramazani giri here ntaniyumvira ati uwo mukozi wanje yarankoreye keza mu Ramazani reka ndamufate neza ahubwo ubu ariko aringa ko bogwana n'abamurusha ibiro nukuri yambwiye ati sandi je nuko mpinga izo mbumbe nabonye munsi y'igitandiro je mabuja wanje twobomorana nkaca nta reka ndagutera inkuru banza wumvirize uze kumubwira muri Saudi Arabia kirazira kurasa ahubwo niwe yazibonye yabaye buzitini ko bomorasa we banza unyumvirize ndiko ndakubwira we kuvushika ngaho aho mu nzu wanyu urumva aho hafi wanyu urumva barasa oya kabisa none wibaza ngo hari inzu itarimo inkoho itegeko rihari barabaha inkoho mugabo inkoho ni iyo kwivuna umwasi mu gihe utewe kirazira ndakubwiza ukuri niyo ugomba kumwica yo mwicisha imbugita canke umugozi canke akamujana barabara kamugonga n'imodoka zijya nkoho ntinyimana nta mukozi w'umushagara bararasa kiretse nk'ababandi usanga bakubisha abana bakoze ibintu bidasanzwe ariko n'ubu yirashishije baca baja kumufunga mu mpimba egome ibi ndiko ndakubwira n'ukuri uragomba imubara cyangwa umumpenda yimwibwirire inkoho barazifise nk'ibikangisho mugabo ntibashobora kuzirashisha kuko urasha inkoho muri Saudi aho yirasiye babwirizwa kuhamenya nta buryo na bumwe hajya barayibahaye n'amasasu babahaye araharuye nta rusasu inkoho nishobora kurasa ngo babiyobegwe ico kirazira oya urashe womara abantu benshi kukungene n'amazu yaho yubatse we ngo yakarorero kamwe none ko hari wumva inkoho kangahe ntihari inkoho nyinshi wumva inkoho kangahe mu mazu nta n'umunsi warimwe kabisa kandi je negereye nyene urabona ko intuze ya ikambi y'abajya basoda baho nyamba babikwa abashuta sawa ugera ikambi kandi naho mu nzu ziriho wewe kubera iki utarayumva ivuze none yo nukuri ko Imana sindayumva ivuze nta niyo uzumva mugisha kandi gusezereza gukorera jewe intu zaje mbona ama audio bandungikiye yo bagowe yose
kubera nari namupostinze uwo mukobwa reka nje kuri WhatsApp ndabishyura urakoze bishure kandi urakoze nawe kunganiriza mugira ibihe byiza sawa okay Nshuti zanje mwakoze kuri iki kiganiro rero kino kiganiro ubu nimba utagikurikiye urihombeye ibisigaye je ntimumbaze ntako ntakora kugira ngo mwige ukuntu mubana na banyamwema ibi mbashaka ko bibafasha kugira ngo mumenye ukuntu mubana nabo bagesera nama nababwira umuntu akuri ikiganiro ntakimare muraza murabireka rimwe mwihomvya kuko utamaze ikiganiro uba wihombeje kubera ko nk'ibintu izi ntaye baduhaye mu nyuma ntuheza ngo yumve ni byiza ko muza mwumva ikiganiro cyose mukakimara murakoze ndabashimiye uyu munsi nakoze ntagaragara kubera ko ubuhinga bwangoye ariko ejo nzokora ngaragara murakoze